Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse no kutwumviriza nga kuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV mbonesha kure imwe rudende bandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yuta kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe nabakomeje kugenda baradukurikira. Turazindutse muri kano gatondo ko kuri iyo wa kabiri igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 kugira turabire hamwe amakuru akomeye cyane, amakuru azindutse ariko aravugwa, amakuru agendanye n'ibikomeje kuvugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugakorera muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Ku mugoroba nibwo nabamenyesheje inkuru rero y'umubabaro, inkuru idahumuriza yavugaga yuko nyine umutambukanye umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye yaramerewe nabi, nyine amagara ye atifashe neza. Gushika uno mwanya rero amakuru akomeza kugenda atugeraho akabavuga yuko nyine akiri ko aritabwaho n'abaganga, nkuko rero nyine umwe mu bo basanzwe barasengana nkuko bigaragara yamaze kugenda abitangaza, yemeje neza yuko uno mwanya akiri ko aritabwaho n'abaganga, ariko kandi ngo kwa afise icyizere cyuko ashobora kuba yotora kamitende akaba yogaruka mu buzima busanzwe. Bivugwa yuko nyine yatanguye kumererwa nabi cyane ashitse amaze kururuka ku kibuga c'indege ca Bujumbura, kimwe rudende kibarizwa nga mu Burundi cyaritiriwe Melchior Ndadaye. Nkuko bigaragara ni nyuma rero nyine yo kuva mu rugendo bari bamazemo iminsi, aho bagiye ku itariki 2 bakaba bagarutse ku munsi w'ejo nyine ku itariki 7 aho bavuye mu gihugu ca Vietnam bari kumwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, aho nyine uyu Angelina Ndayishimiye yari kumwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyine Evariste Ndayishimiye. Ntiharamenyekana icyo bacyoteye iryo gwara nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Benshi barafise ubwoba bw'uko rero nawe yoba yarahawe ishano nkuko bikomeje kugenda biravugwa cyane cyane nga muri kino gihugu c'u Burundi. Narijya nyine hakomeje kugenda haravugwa ibigendanye no guhana amashano cyangwa se guhana uburozi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kugeza ubu abatari bakeya bakaba bemeza neza yuko bakomeje guterwa impungenge n'ibibazo bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara, cyane cyane ibibazo bigendanye nyine n'amarozi nkuko byaremejwe nyine na Bobo Rugurika, umwe mu bakurikiranira hafi ibikomeza kubera nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Turagaruka ku bindi bikorwa bimwe na bimwe bikomeje kugenda bigaragara nga muri kino gihugu cyacu c'u Burundi. Hari impunzi zikomeje kugenda ziranyuruzwa nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho muri kino gihugu c'u Burundi, cyane cyane impunzi z'abanyekongo zirakomeje kunyuruzwa, aho bari ko barazishinza kuba rero zaba ari intasi nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, aho bazishinza kuba zoba ari intasi nyine na cyane z'umuhari Red Tabara, ndetse abandi bakabita ko zoba ari intasi zaturutse muri kino gihugu cibanyi c'u Rwanda nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ni mu gihe kandi kugeza ubu ngubu muri kino gihugu c'u Burundi bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNL bayoboka Honorable Agathon Rwasa barakomeje kunyuruzwa ku rugero rudasanzwe nyuma y'amajambo uyu Honorable Agathon Rwasa aherutse gutangaza avuga yuko nyine bakwiriye gutuza abanywanyi be bakareka kuba bogira byinshi batangaza binabasamaza muri iki gihe nyine mu Burundi bariko baritegurira amatora n'ubundi bikomeje kugenda biboneka yuko ashobora kuzogaragaramo indyane nyinshi, ashobora kuzogaragaramo ibipfungu byinshi n'ibibazo bigiye bitandukanye. Kugeza ubu abatari bakeya bakaba bakomeje kugenda bemeza ndetse banagaragaza neza yuko hakomeje kugaragara ibibazo biteye ubwoba ndetse n'ibibazo bitandukanye bishobora kuzotuma aya matora ashobora kuzozamo ibibazo bigiye bitandukanye. Turagaruka ku yandi makuru menshi cyane akomeje kugenda ariko aravugwa nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Mukomeze kugira ibihe byiza mwese, tunabahaye ikaze aho muherereye batwumviriza muri kano gatondo nyine abari nga mu gisagara ca Bujumbura. Tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, abatwumviriza namwe muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, reka tubifurize amahoro y'Imana cyane. Abatwumviriza ndetse n'abadukurikira muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye cyane mu makayitiye amwe namwe, reka tubifurize kumererwa neza. Abatwumviriza bari mu makungu agiye atandukanye mu bihugu bya kure mu karere k'ibiyaga binini, mwese turabaramukije turanabaha ikaze. Niteka n'umunezero gusubira kubahereza mwiriwe canke mwaramutse
mwaramutse bivanye naho muherereye ari ubwa mbere usenga reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse komeze mupyonda anditse sabone kugira muce muratanga anyine muce muraronka amakuru n'ibiganiro byacu urashobora no gutanga ibyiyumviro byawe muri rusange kaze kuri mwebwe mwese nyemerera nyine dutangure ano makuru yacu tuyahere nyine ku nkuru y'umubabaro inkuru idahumuriza izindutse iriko iravugwa nkuko rero nabibashikirije mu kiganiro nabahereje ku mugoroba ni inkuru ivuga yuko nyine umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angela Ndayishimiye amagara batifashe neza aho kugeza uno mwanya nyine yamaze kunyerukanwa nyine mu ivuriro gusa ni ivuriro bivuga ko rero cungiwe umutekano cyane aho nyine atabantu bemerewe kuba borivuga canga se n'abarizi ngo ntibarekurewe kuba botangaza koko nyine aho yoba aherereye cange aho yoba agwariye nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga bivugwa yuko rero yarafashwe n'ingwara giturumbuka nyine itasobanuwe neza iyo ariyo ubwo bari bavuye mu gihugu ca Vietnam nyine bamaze kugira nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi bamaze kwinjira nyine bamaze gusoka indege nyine ibafasha kwiyunguruza nkuko bigaragara amakuru akomeza kugenda atugeraho nkuko bigaragara akaba agaragaza neza yuko benshi bakomeje guhuriza ku kuba yoba yarahawe ishano ariko kandi hakibazwa aho yoba yarariherewe uyu nguyu rero numwe mu bantu basanzwe nyine nabo baragaragara muri politike y'igihugu cy'u Burundi ku rugero rudasanzwe aho benshi banibaza niba nyine ari we yo bafasa ibyemezo canke ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubifata hari bamwe bahuriza ku kuba kandi uyu mubyeyi ukunze no kugaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye ibikorwa bigendanye no gufasha ndetse no kugira inama ugwaruka ndetse akababarizwa nyine mu miryango imwe n'imwe igiye itandukanye akaba nyine yongeye gutungurana nyine aho benshi basanzwe bamuzi nk'umwe mu bantu batumvikana na mama buntu nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga kugeza ubu ngubu nyine ntiharamenyekana icyo yoba yazize cyangwa se icyaba nyine cyateye iryo gwara ariko kandi bamwe rero mubegereye na cane nyine ubutegetsi bw'u Burundi ariko kandi abandi begereye nyine umuryango nabo basanzwe barasengana ni bamwe mu bantu bakomeje kugenda bemeza ko amagara yiwe atifashe neza bavuga yuko nyine bakomeje gusenga Imana ndetse n'abaganga bakomeje gukoresha ubuhinga bwa none kumvo zo kugira ngo nyine babashe kuraba uburyo rero yongeye kugarukana amagara meza mu Burundi harakomeje kugenda yikangwa impfu z'abatari bakeya cane iz'abantu bakomakomeye cyane ariko kandi benshi bemeza yuko igihe yemerejwe amatora mu Burundi ibikorwa nk'ibi ngibi bikunze kugaragara no bibutsa yuko kandi n'ubundi no mu minsi mike yiheze ari bwo umunyanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo nawe nyine yaramerewe nabi cyane ariko akaba yarongeye kugaruka aratora kamitende nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga abatari bakeya icyo gihe nabwo barahamije yuko nyine yaba yari yarahawe ishano nkuko bigaragara no bibutsa yuko kandi umukuru w'igihugu nyine ku munsi w'ejo Evariste Ndayishimiye yaraye agarutse ava mu gihugu ca Vietnam aho yari amaze iminsi 3 mu rugendo rw'akazi ari kumwe n'umutambukanyi we nyine Angela Ndayishimiye ariko akaza akagira nga mu gihugu amagara atifashe neza ashitse ku kibuga cy'indege umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyine yitwa Rosine Gatoni yaragize icyo yashikiriza ku byashimitswe ko nyine n'umukuru w'igihugu muri urwo rugendo hamande y'amasezerano yo gufashanya mu bijyanye n'imigenderanire hashitswe ko kandi umukono abakuru b'ibihugu nyine by'u Burundi na Vietnam bakaba barumvikanye gukorana ndetse no gushikirana mu bisata bishika muri 7 bashize imbere ibyo bisata bikaba ari igisata c'uburimyi igisata c'ubudandaji igisata cy'ingenzi tourism cyangwa se bigendanye n'ubucere n'ubukerarugendo igisata cyo gukingira abanyamitahe igisata c'ubutare igisata cyo kwivuna abansi n'umutekano ubwo ni mu bigendanye n'igisirikare ndetse n'igisata c'indero muri rusange Rosine Gatoni akaba nyine yaramenyesheje kandi ibyaganiriwe mu mubonano umukuru w'igihugu nyine cy'u Burundi yaragiranye n'umushikiranganje wa mbere wa Vietnam urugendo yagize mwishiramwe Vieta Group hamwe rero no mu bindi bibanza cane nyine ibiranga akahise muri icyo gihugu
Ibyo bikaba byarabaye nyine mu gihe kwigenekerezo rya 16 ndamukiza 2025 imigenderanire y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Vietnam izoba irumanyije imyaka iheruka muri 50 itewe ko umukono. Muri ivyo bisata byarashizwe imbere nyine mwitegure gukorana n'abanyagihugu ba Vietnam mu gisata igihe nyine n'igihe botubwira niko rero uyu muvugizi wa leta y'u Burundi yama arabivuga. Kugeza ubu ngubu nyine ano makuru aracyari ibanga, aho bigaragara yuko nyine uyu nguyu Angelina Ndayishimiye amagara yiwe akomeje kugendera tosikara atifashe neza, ariko kandi bikaba bigaragara yuko nyine ari urugendo yagiyemo, ariko kandi benshi bakaba barakomeje kugenda baranenga umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yama akomeza kugenda akora ingendo zitari ngombwa, ingendo amaze akora nyine ngo akaba nta kintu na kimwe zigeze zirageza ku banyagihugu canga zigeze zirageza nyine ku Burundi, nkuko bakomeza kugenda babivuga. Bakavuga yuko rero ari bigendanye no gusesagura canga se nyine n'ubundi kwangiza amatungo y'igihugu. Mu gihe mu Burundi hama hariko haritegura amatora nyine nkuko bikomeje kugenda bigaragara, abanywanyi b'umugambwe CNL bayoboka na CNL ya Gatorwasa barakomeje kunyuruzwa ku rugero rudasanzwe nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Abangaba barakomeje kunyuruzwa nyine, ariko kandi ngo barazira amajambo aherutse gutangazwa n'uyu mugabo nyine asanzwe arafise igikundiro nga mu Burundi, ku buryo benshi bama bazamushigikira nyine mu gihe kongera kwemererwa kwitoza. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero akabashimangira ndetse anagaragaza neza yuko muri kino gihugu cacu c'u Burundi ibigendanye no kunyuruza cane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje kugenda birafata intera, abatari bakiye bakomeje kugenda baratungurwa ndetse bagahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Nkuko amakuru akomeza kugenda bigaragara, biravuga yuko inyankamugayo Edward Nsambimana ariko aratabarizwa ku rugero rukomeye cyane. Ni indongozi y'umugambwe CNL ku ruhande rw'abayoboka Honorable Agatorwasa, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nga muri kino gihugu c'u Burundi. Yarafashwe nk'unyurujwe nyine nkuko bigaragara ku munsi w'ejo inyuma y'umutanga yitwa Edward Nsambimana, aravuka mu ntara ya Kirundo, akarangura nyine imirimo yiwe nyine mu gisagara ca Bujumbura nk'umudandaza. Edward Nsambimana arasanzwe ari mu nama ya komine nyine Mukaza, akaba n'umukuru wa CNL muri iyo komine y'igisagara ca Bujumbura. Ni umugabo w'imyaka yarwa muri 41 nyine, yubatse akaba n'umuvyeyi w'abana 6. Urugo rwe nyine ruri mu Kanyosha Kaitie Masama, ni mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura nkuko bigaragara. Ifatwa ryiwe ryaragenze gute? Hano kuri Burundi News TV twaragerageje gukora amatohoza maze tubasha kumenya ingene byo byaragenze. Nkuko rero twabihawe n'ababyiboneye, Edward Nsambimana yarafashwe isaha 8:45, yarafatiwe ahakorera nyine muri Galilée iriho rero hafi yaho benshi bita kuri Velomoto, kwibarabara litera rero rija kuri Cathedrale Regina Mudi hafi yakorera Star Time. Abari ngaho nyine bavuga ko babonye uwo bita Nyumba Kumi waho hantu nyine azanye abantu barimwe rero abapolisi 4. Umukenyezi mugufi nyine w'inzobe yari yambaye impuzu izirabura be n'umugabo yambaye nyine ibisanzwe. Abapolisi bacakiye Edward Nsambimana baramumanukana nyine nkuko bigaragara, baramukubagura bamujana muri communauté Toyota Hilux double cabine yari ifise ibiyo bitabona nyine, yari iriho iparati ya R0432A. Iyo modoka yarateye ifata ibarabara rero rija kuri Cathedrale Regina Mudi, ari naco gihe nyene ari naco gice rero kirimo ikiciro gikuru cy'iperereza ry'u Burundi. Nkuko bigaragara, abiwe barakomeje gutegwa ubwoba ndetse bigaragara yuko nyine bashobora kuzohura n'ibibazo bikomakomeye cyane mu gihe baguma bamutabariza. Abafashe Edward Nsambimana nyine ntiberekanye umutahe umufata nyine, ntibavuze ico rero nyine bamufatiye niyo bamujanye. Muri 2010 Edward Nsambimana yarigeze gufatwa n'iperereza arafungwa nkuko bigaragara ko icyo gihe kandi yaragirizwa ko katunze ibirwani
ibirwanisho Imana yarakinze ararekugwa awe barafise ubwoba ko nyine ashobora gusubira kumuremantanyiriza nyine ibibazo bitandukanye cane nyine bakaba bifuza kumenya aho rero afungiwe n'icyo ariko arazira. Kugeza no mwanya bivugwa yuko kandi benshi mu basanzwe barakorana n'uyu mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa bashobora gutangura guhigwa bukware bagatangura nyine kuba bokurikiranwa nk'uko bigaragara, aho benshi bakomeza kugenda baragira ubwoba. Uyu mushinga amateka aherutse kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko atuzoheba politike y'u Burundi, ndetse akanagaragaza ko yiteguye gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo iyi politike y'u Burundi ibashe kuba yogaruka neza, ibashe kuba yogaruka ku murongo. Avuga yuko nubwo bigoranye ariko avuga yuko nibyo nanga azokomereza cyangwa se akerekeza n'undi y'ishamba akongera agafata ibirwanisho kugira ngo ibintu bice biramera neza. Kugeza ubu ngubu nyine umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa numwe mu bantu bigaragara yuko nyine barakoze byinshi bitandukanye, numwe mu bantu bigaragara yuko barakoze ibishoboka byose kugira ngo Burundi bashe kuba bworonka amahoro, ariko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwarakomeje kugenda burananirana. Kugeza ubu bamwe mu CNDD-FDD nabo barakomeje kugenda bamagana ibikorwa bya CNDD-FDD, maze bakagaragaza ko bakomeje guterwa impungenge n'ibikorwa byabo, bakagaragaza ko uko byogenda kose bazokora ibishoboka byose kugira n'ubundi ibikorwa bigendanye n'amatora abe mu mucyo, ariko kandi aya matora yitabwe n'indongozi zigiye zitandukanye ndetse n'abanyagihugu. Ni mu gihe n'ubundi mu Burundi ibwirizwa shingiro rimenyesha yuko nyine umuntu wese ageje imyaka yo gutora afise akarangamuntu n'ibindi byangombwa nyine yemerewe kuba yo kwitaba amatora atazindi ngorane, kuko bikomeje kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kugeza ubu abatari bakeya bakomeza kugenda bamaganira kure ibikorwa nk'ibyo nyine byo kubuza bamwe rero nyine mu migambwe ifise ingufu kuba yo kwitaba amatora. Ni mu gihe mu kwezi tugiye kwinjiramo kwa gatanu aribwo ibikorwa bigendanye n'imyiyamamazo bizotangura ngaha muri kino gihugu c'u Burundi, mbere yuko rero twinjira mu matora yimirejwe azoba mu kwezi kwa gatandatu y'abashinga amateka n'inyenguruza amateka n'abagiyenama b'imitumba n'amakomine nk'uko bigaragara. Kugeza uno mwanya harakibazwa niba koko aya matora ashobora kuzoba cyangwa atazoba, mu gihe imigambwe itavuga n'umwe n'uri ku butegetsi ibona yuko aya matora agomba kuzosubikwa kumva dutunenge twama twibonekezamo nyine mu kuyotegura, ndetse abo benshi banagiriza CNDD-FDD ko yo yaramaze kugenda yiba ayo matora. Mbashimire, mukomeze kubana natwe, mukomeze kudukurikira aho muherereye hose, mukomeze kugira ibihe byiza cyane.